Gospel show, gospel show. Nshuti bakunzi ba JCTV turabaramukije mumeze neza twizere ko meze neza nko ndabibifuriza buri munsi buri gihe ndabifuriza amahoro umutekano aho mubaye nizere ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe umunsi twatewe iteka n'Imana kugira ngo twongere tuye muri kino kibanza uyu munsi dufise umutumire umukobwa mwiza cyane umukobwa berewe umukobwa asize amafuta n'Imana umukobwa novuga ngo byinshi byiza biri kuri wewe kandi nivyo ndamusabira gusa bamwita Cynthia canke Sisi canke Huha afise amazina menshi reka tumwakire muri studio za JCTV karibu cyane Sisi murakoze cyane gose mumeze neza cyane gose karibu cyane muri studio za JCTV murakoze murahawe ikaze murashaka kwidondora ko adukirikirana kugira ngo bamenye uti ko turavugana uyu munsi uwari we byisanzuye ego ku mazina yanje ni Kaneza Cynthia Kan hama kubw'umuziki nkaba nitwa KSK Huha KSK Huha wow numuririmbyi tuzi akunda gukora muri mudiho wa rap bibaye ngombwa arakora n'indi midiho yose amavuta arayafise ubikora neza cyane barabizi ko ndagukunda duhura mu biteramo byinshi nk'umuntu ushikiye umuziki nk'umuntu tubana hafi ndaguteye intege cyane kubera ko uri umuririmbyi nizeye kandi wasize amavuta n'Imana wow Cynthia aka kanya twatumiye nk'abaririmbyi musanzwe mukora ibikorwa hehe musengera hehe ibikorwa byanyu by'uririmbyi mu gukora hehe igikorwa canje c'uburirimbyi ndagikorera muri Eglise His Church niho nderewe mungere wanje mfite pastor wanje akayitwa Pastor GDD Duwaye Wiseman GDD amazina arakaze gusa uyu munsi mwatanguye ibikorwa byo kuririmba ryari amashaka kutubwira gihe mwatanguye kuririmbira mfite kuririmba nabitanguye ningaho nabikuriyemo ariko gutangura iki gikorwa cyo kuja muri studio ibintu byo gusora indirimbo nabitanguye nko muri 2016 kuva 2016 niho wumva wabikuriyemwo wakuze urumva kiri umwana hari handi wabikorera ntihari bwa rimbo ku ruhande rwawe kuva 2016 gushika uyu munsi mufite indirimbo zingahe je ku giti ciwanje nta ndirimbo yiwanje fisi ariko zirahari uranshoboye ariko zirahari ariko ziraza kumugaragara ariko ndafise izindi nagenda korana n'abarinzi batandukanye ama featuring ego kanya mbere ko tubandanye ikiganiro reka Sisi amanza dushire ko ivyo twitangwa ni acapella mwumva ukuntu abikora neza cyane okay yeah yeah. He is scratched me down in the garment to wear. My father is the one who changed my life. And so that is a very salvation. He opened for me the fountains of love. He has filled my heart with unspeakable peace. Now I am free. I am unstoppable. They keep soldiering on in Christ. Yeah, in Christ. Yeah, Yesu Kristo niwe nahisemwo kuko niwe nzira y'ukuri n'ubugingo kugendana nawe nivyo binyerekeye kandi kubana nawe nivyo binyerekeye kugendana nawe nivyo namenyereye yeah wow unyarukije ugahetse kari karyoshe cyane Sisi muvuze ko mukonze gukorana n'abandi baririmbyi n'abahe baririmbyi maze gukorana hano kugira ngo donc turashobora kuba tubazi ariko tutazi ko ari mwakoranye niba n'abahe baririmbyi maze gukorana ego en fait umuririmbyi wa mbere twatanguye gukorana nkitangura umuririmbyi wa mbere twatanguye gukorana ni 7 days wow muri Kenya Burundi ariko ya twakoranye indirimbo yitwa Ndagushima Mukiza ego na Jonah Nairobi niho twayikoreye iyo ndirimbo imeze neza cyane gose Utashaka kuyumva numva afise amasike yo kuyumva iyo ndirimbo
indirimbo ivuga ngo nko kuri vasi wanje ni ijambo ryoni itara rimurikira ibirenge vyanje n'umuco umurikira mu nzira zanje uba mu gigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cishora byose wame wibuka Yesu ko ari wari incungu ubu n'umwami yicaye ku ntebe y'inganji ubu n'umwami yicaye ku ntebe y'inganji twociye muri vyinshi twabonye vyinshi biduca intege hano kuri ino si Yesu Kristo ni waje nk'umucunguzi wacu maze aduha ubuzima ndamukunda kuko ukora ibikomeye ndamukunda kuko ararenze turidegembya kuko icyo yatugize turidegembya kuko yaducunguye ego naratomboye umwami Yesu yancunguye yarandobanuye fise amahoro kuko je ntiyanaye Yesu yarankurikiye anyoza amarira igihe nari mbabaye ikinyoga basi banimbiye yaragifuriye akwiye icubahiro ndagushima mukiza kubyo wankore wewe wanyitangiye ku musaraba ndarugupfa rubi urasurangiza wewe ukwiye gushimwa. wow akahofre ugitangura gusa nacenda ko nakibutsa ahantu sisi kubera iki none utarimba wenyene kumva ukunda gukora n'abandi baririmbyi habuze kugira ngo utuhe indirimbo yiwe wenyene afite nta kintu kinini kihabuze gusa ni kubera ko nihaye igihe ari ibintu byinshi nihaye byatumye ndindira kugira ashobore gutangura gukora indirimbo ziwanje. Turakunda kubona uri kumwe n'umuririmbyi Melina Mushindi akora rap nawe hano ni sister wa Prince Mushindi. Muramaze gukora indirimbo nawe? Turamaze gukorana indirimbo yitwa Ndagaritse. Hamwe n'indirimbo duheruka gukora ubu vuba yitwa Igicapo Cawe. Kuva utangura gukorana na indirimbo nawo bandi baririmbyi batandukanye nta bintu vyagiye biguca intege kugira ngo uvuga ati nta bintu vyagutumye wikumira kumva wo kovana nabo bitewe n'ibintu wagiye uhora navyo bikaguca intege? En fait nta bintu byinshi ndahora navyo byotuma ncika intege ego ariko nubwo nakwara n'abandi narumva binezereye cane gose narumva ari by'agaciro yagutezanya imbere hagati yacu. Mbega kuva mutangura gukorana nizihe nyungu wabonye kuva utangura kumva ko ukorana n'abandi baririmbyi nizihe nyungu ubona ubifitsemwo canke nizihe nyungu maze kuronka? Inyungu nayibonyemo nuko kuva ntanguye gukorana nk'ujya wa mbere twatangiye gukorana indirimbo 7 days byaratumye mbona yuko Joe ganje shoboye burya nyine nanje shoboye kuja muri studio nkashobora gukora indirimbo nkatanga ubutumwa biciye mu ngabire yanje n'abandi bose twagiye turakorana byaranezereye cyane gose kuko nagiye ndabona cash icya mbere uramenyekana icya kabiri naho uratanga ubutumwa biciye mu ngabire yawe ego. Wow. Uyu mwaka nibihe bikoga wumva ubona udufitiye nk'abakunzi b'umuziki nk'abagukunda ukwirikirana nibihe bikoga wumva ufise uzoshira ku mugaragaro twereke nka Sisi ubwiwe? Murakoze cyane. En fait uyu mwaka ikintu ndiko ndategura gukora hari indirimbo zishika kuri zitatu ziracari muri studio nizo ndiko ndategura kuzobashikiriza ego ndizera ko zirimo ubuzima budasanzwe zirimo ibintu en fait zirimo singere no gisigura urumva sisara kubwira ngo zirimo ubuzima budasanzwe donc ubuzima bwagutse ku ruhande rwawe no ku ruhande rw'abantu ushikiriza message uri uraririmba kubera iki mbega aho wahisemo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana utahisemo na kuri urumudada nyene uko rutuntu nyene twaka numva shaka kumenya kari ko ahize mu mutwe avuga gutote sana kweri ko wahisemo kuririmbira Imana ko ari indirimbo tuvuga ngo ni gospel twita gospel? Icambere navukiye mu muryango kijijwe nkora mu muryango kijijwe kabisa ariko burya nubwo nakuze Jean numva nkunda kuririmba cyo kuririmba caguma kimbiragiramo cyane. En fait maze gushika nko muri 2016 nari nkiri mutoyi 2015 2014
niho natanguye kubona indirimbo narakunda rap icambere coco narakunda rap cyane ariko natinya kuyikoresha muri eglise kuko nibaza ati muri eglise nikora ariko ikintu cagiye kuntera intege ni umunsi wa mbere ntanguye kumva indirimbo yarimo abaririmbyi batandukanye nimba 1 kilometre irimo ba Prince Mshindi ba Big Zoe ba Floris abaririmbyi batandukanye ngaha mu Burundi numva nyine bariko baririmba indirimbo y'Imana numva birangiye cyane gose numva nanje nuzuye numva nanje biranteye intege kwingabire yanje ntoyicarika ariko noyikoresha no mu ngoro y'Imana nico kintu ca mbere canteye kumva noguma mu ndirimbo z'Imana ko kare narazi ko nakunda indirimbo z'isi nizo narabirako zigaza ba Satbi ba Fizo nizo nakunda gukwirikirana cyane kuko zarimo amahab bariho ingabire yanje hagaze ariko iyo ndayibandanya burya nanje nayo gusanga nakwirikiye ba Fizo na kuko naciye mbona abantu barimba hab zaciye bintera intege cyane yo kuguma muri gospel hanyuma nkakoresha ingabire yanje mu kuvuga ubutumwa bwiza. Amen. Wahisemwe neza. Hari wanyishiye ngo ahubwo Imana niyo yamisemwo. Timu twita ngo ibisigabwenge ivuze iki kuri wewe? Nka Sisi nawe yimenga muri hafi cyane. Timu ibisigabwenge ivuze iki kuri wewe? Timu ibisigabwenge nabantu bubwiza cyane go. Wow. Nabarimvyi nkunda cyane. Kandi bariko barakora ibidasanzwe muri kino gihe. Ibisigabwenge twahujwe n'amaraso ya Kristo. En fait nike turakundana cyane turi hamwe en fait turiyumvanamo cyane iyo bateguye igikorwa kuri eglise wao baradutumira natwe duteguye igikorwa kuri eglise wacu turabatumira ego nabantu badasanzwe cyane gose kandi barimvye ko bavyitwamo neza cyane gose ego harimo abo tumaze gukorana indirimbo muri timu isigabwenge uwitwa Pamimuni hamwe na Miracle ego Acha nanje ndakizi. Mbe nta bintu birashika nta bihe birashika ugacika intege bitewe n'uwo mudiho mwenga hari ukuntu abantu batabavyumva bose bitewe na style zanye ku muntu wamwambaye kuri stage bitewe n'ivyo iyo muri kumaririmba kuri yanyene ateri nk'abantu batubwiye cyo turyoherwa nyene ugasanga turiko turi inyuganzo ko hari abantu menga ntibabitahura nta gihe birashika ugenda kuririmba ahantu abantu ntibakwakire cyo kimwe ego en fait muri iki gihugu cacu canke ma eglise atandukanye bose siko bakira iyo midiho hari ama eglise menshi atavyakira kenshi na kenshi bikunze kubagura kujya kuntu turirimba tunyarutsa bakaca bavuga ati urumva ntiriko turavyumva ibintu nk'ibyo bikabagora kwikonsantra sinzi ariko ari gihe nshobora kugenda nk'ahantu ugasanga bambwiye ati no kubwira uririmbe rap bisaba yuko wambara uku canke ukambara uku ego ari ugasanga biratandukanye handi ma eglise bakwakira uko nyene sanze wambara muri style yawe ya rap nandi bashobora kugira ati hindura ati kuko muri eglise wacu imeze ukuntu ego umudiho hariho benshi batawutahura mu eglise atandukanye kandi bigoye no kuba bodutumira ariko ndizera bazati ndavyumve cane gose huha ego mbe Sisi n'umuririmbyi yisobanukiwe akora ibintu neza donc aririmba neza ku giti ciwe ndamuzi cyane mbe nka Sisi wumva wifuza ko uburimvyi bwawe bwo gushikana hehe wumva wifuza guhagara imbere y'abantu bangana gute wumva wifuza ko donc byozoshika ibyo uburimvyi bwawe bwo gushikana hehe murakoze cyane gose en fait kubwa kino gikorwa ndumva yuko rap ari ngabire yanje igikorwa cyo kuririmba ariyo ngabire yanje kandi nduyumva neza cyane gose ko ntazigera ndagihagarika rero ikintu kiri mu ndoto zanje ndasi indoto yuko nzokora indirimbo nyinshi zikashikana kure zigatuma benshi bakira ubuzima biciye muri izo ndirimbo bamwe bakakira gukira bamwe bakakira kuruhuka hamwe n'umuntu yicaye hano yumvise indirimbo nasohoye en fait n'amajambo ari muri iyo ndirimbo yumva yakiriye kuremuruka yararemerewe akumva yoremuruka yarananiwe yarababaye akumva yonezerwa cyane gose ego hama ndase n'indoto zo kuzogenda ibihugu n'ibindi amena kuko ndamamaza ubutumwa biciye mu ngabire yanje ya rap ego no kuzohagarara
afite kuri stage imbere y'abantu benshi abami n'abamikazi abantu badasanzwe mu bwami bw'Imana. Iyo niyo ndoto yanje. Amen. Ndabigufurije kandi Imana igushigikire. Ishigikire indoto zawe, ishigikire donc ivyo wifuza byose bikubeko. Kandi uyu mwaka ndakwifurije ko ukora indirimbo yiwawe kandi ukore na video. Amen. Sisi uyu mwaka nibaza ko hari abaririmbyi urabirako canke reka ndakubaze ngo ni inyishu zibiri za koma ko nibaza ibiri bitandukanye. Nuhe muririmbyi wibaza ko iyo uri gukora ibikorwa vyawe ikigira kabiri nuhe muririmbyi wumva wifuza kuba ukorana nawe wumva kabisa uvuga ati muririmbyi dukorana kabisa yabo hani wacu canke hanze mbona ko hari indi ntambwe notera. Yeah. Hama umuririmbyi nkunze gukurikirana cane numwigeme w'umunyamerikakazi arimba gospel yitwa Erica Mason ndakunze kumukurikirana cane gose. Ego hama umuririmbyi nawo w'umuhaperi nifuza yuko twokorana featuring yitwa Recry. Ego ndaza benshi bamuzi abaperi benshi baramuzi. Ya ndifuza umunsi umwe kuzokorana featuring nawe. Ego Imana igushikire. Sisi ugereranije umuziki wa hani wacu no mu bindi bihugu muri gospel ndavuga ku ruhande rwa gospel ubona two dukora neza bishimishije nkuko abandi bakora canke hari ico dukomba guhindura canke nka Sisi nike kintu ubona ko hindura nizihe nguvu ubona ko ushira mu bikorwa byawe kugira ngo gospel hani wacu yaguke cyane. Ego ngaha mu gihugu iwacu umuziki ni sawa. Ni sawa. Ego ariko hariho utuntu nyene usanga nyene tutarashikako. Hariho twabandi n'abandi bo hanze usanga baturushije gato. Ya ariko umuziki ngaha mu Burundi umeze neza cyane gose kandi bari imvyo ngaha mu Burundi barashoboye cyane gose n'abantu buzinga bire y'Imana muri. Ego hama jeno hanura yuko nk'umuntu afise ingabire yiwe yoyikoresha cane gose yoyikoresha mu buryo budasanzwe akagerageza akarondera uburyo ingabire yiwe yoshobora gutera imbere ikagera kure. Ego hama jewe nk'ikintu no hanura canke no contribute mu bintu by'umuziki canke nukunge nico noterera nuko afite mu muziki no gerageza nkakora cane nkarondera ubuzi. Ya nkagerageza kurondera abantu bashobora gushigikira igikorwa canje bashobora kumfasha kugira ngo umuziki wanje ushobora kugera kure kuko nararavye hariho benshi bagira ubwoba batinya ati none kana muturikira kana no mubwira iki n'ivyo nyene ugaca usanga ingabire yawe urayicaritse ariko hariho abantu boshobora kugufasha. Ego Sisi arimba mu ditandukanye twumvise ko turirimbira hap ashobora no kuturimbira gutwara mu gahogo no mu kandi karimbo koroheje canke kakiruka uko avyumva uko mwuka w'Imana murongora. Ariko R&B si cyane gose ndabizi kugerageza Sisi turazinanye bro. Nkiri munda chagihe naravuka gakabiri naramenya ubuntu bwawe numvaga bakorana simbimenye nasobanukiwe neza yuko icyo naremewe ari ukukuramya umutima wacu urabihamya ibibamu biravura wademange umutima ukuramya uzuzamo umugawa uyu munsi
biramvura bigatembera mu bwoko bwawe bigahembura imitima ubwo n'ubuntu nagiriwe nawe ibimbamo biramvura sinkiri umunyamahanga ukundi amaraso yawe yaranyicunguye dumwe mu bwoko bwawe ibya kera byarashize ngezaho rashima wandemanye umutima ukuramya uwuzusamwo umukawa uyu musi ibimbamo biramvura. Wow, mashaka kuduha amashi reka ndayihe uko bimeze kose kubera ko umva ikirere kirahindutse burya nari nagiye. Merci beaucoup. Sisi ndakwifurije iterambere mu bikorwa byawe, donc ndi umfuza ko ibikorwa byawe byahuka cyane kuko urabikunda ubwa mbere ubwo ndabizi ufasha abaririmbyi mbe nka Sisi hogira umuntu azagusaba ngo dukora indirimbo ko umva ukorana n'abandi wo muha uburenganzira mwokorana twokorana nta kibazo. Alice niyo yifuza gukorana na collabo na Sisi huha n'amahoro menshi. wakoze cyane twakwakira muri TV za JC twifuza ko n'undi munsi twaguhamagara uzotwitaba kubera ko turagukunda kandi twifuza ko ibikorwa byawe bigera kure twifuriza neza gusa mwakoze cyane mwashaka kugira ko dukwikirana ko gihari antwa ndabizi ko tobura ikintu ubwira abakunzi bawe bagushikire kuri channel yawe sinzi kuyifise irahari jambo rigi wawe. Icambere na mbere ntanguye gushimira JCTV ku butumire bwanyu ndabashimiye cyane gose. Sinzi icyo nobabwira ariko ndabashimiye cyane gose uko ngene muri ko muratuma umuziki utera imbere utera uje imbere bigatuma n'abaririmbyi bashobora kugaragaza ico bari biciye muri JCTV. Murakoze cyane gose ndabashimiye cyane gose. Hama kubakunzi banje ndabashimiye ko ngene mukunze kumwirikirana cyane gose. Hari bashaka kunda gukurikirana ibikorwa byanje, hari bashaka kunze kusupportinga. Ndashimiye Eglise His Church Indege yego ndashimiye ofete igihugu canje cy'u Burundi n'umuryango wanje n'abagenzi banje bose uko ngene bakunda kunshigikira mu ngabire yanje ofete biranezera cyane gose. Ndabakunda cyane gose kuko nzi yuko namwe munkunda cyane gose. Hama kuri channel yanje ni KSK Huha na Instagram ni KSK Huha na Facebook undonde uransanga ko page yanje ni KSK Huha. Murakoze cyane gose. Ndifuza ko turamutsa Muni Miracle timu bisiga bwenge bose genda baramukije na Mr. King nibagiye filma bapfa bayibaza ko namuvuze from twari kumwe na Sisi Cynthia kora umuziki mu mudiho wa rap. Twanezero cyane kubana nawe nundi musi karibu abakunzi ba GCTV twari twabanye mwari mwabanye natwe mwakoze cyane kudukurikirana nundi musi niyasango mukomeze kubana natwe. Turatumira cyane kujya kuri channel ya JCTV mugire subscribe mukore comment like kugira ngo turabaho twongereza cyangwa tugabanya kariro bishobotse mudutera intege. Turabakunda cyane. Bye bye.